twebwe rero kubera turi muri domaine pédagogique dufasha kuva ku ntango gushika nababwiye ko dushobora gushika twinjira mu ikaye tukaraba none umwana yobenya gute guhera atazi no gufata amanota nivyo muhera kubo mu windwi duhera kubo mu windwi kubera turi ngaho ariko uwo rero wese muri centre mwakira kwakira abana bose kwakira abana bose kuva kuri muto gushaka umuyabaga turamufasha yego guhera kuri uwo mwana w'imyaka nk'itanu ujya atanguye kuvuga ukamushira hasi ukamwereka yuko ategeza kugira umurongo ugororotse umujana kuvyigwa urumva uriko uramufasha ntumufasha gusa mu byo mu nyambaro mu mvugo umufasha no mu bikorwa akora cyane cyane byo kwishuri hariho nk'abavyeyi benshi bafite ikibazo cy'uko bagira encadrement abana kubera ubuzi bakora hariho abantu bafise ubuzi buva kuva mu gitondo gushika ku mugoroba wewe rero twebwe yatwituye turamenya ngena uwo mwana tumugira encadrement pédagogique kugira ngo bya vyigwa yiga kwishuri turabe ngena twimufashamwo kugira ngo abandanirize ko abikurikirane neza ziba Axia Vive TV iteka ryanje iteka ryawe iteka ryacu kwemera kubyara ubuzima n'amahoro mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye turagarutse kuri Axia Vive TV kubaganirira nkuko vyama mu bintu bitandukanye uno musi rero turi kumwe n'umutumire nkuko mumubona yo twidondora mwaramutse ariko bakumviriza nitwa Madame Geneviève Nibizi mu buzima bwa misi yose ndi umu psychopedagogue murakoze cyane nanje ndi nyuma ya kamera muramenyereye ijwi naho mutanga ko murambora ni Imanere Josiane umukutsa kivi wa Axia Vive TV ego duheraho nyene mutumire wacu psychopedagogue ku bantu batabimenyereye cyane mwokidusigurira gatoya psychopedagogue urumva ko harimo psychologie na pédagogie no gukurikirana ivyerekeye kwigisha gufasha abana dans le domaine psychologique et pédagogue no kuvuga yuko turakurikirana abana bafise ibibazo mu vyerekeye mw'ishuri turagira ico bita coaching orientation kugira ngo umwana nimba vyahora bimugora arabe intumbero nziza yokurikiza tukamufasha kugira ngo amenye ingene yokurikiza ivyigwa vyiwe bigende ku murongo murakoze none Geneviève turi kumwe asanzwe mu buzima bwa misi yose akora iki Geneviève muri kumwe nkuko yababwiye ko ari psychopedagogue nsanzwe nkora muri domaine ya education mu buzima bwa misi yose nahora maze nk'imyaka hafi 20 nkora muri bureau d'écoute et de suivi psychoscolaire ukora mu burezi imyaka irenga 20 nkurikirana ivyo bikorwa nyene byo orienta abana kugira ngo baje ku murongo bakurikirana umwana afise ingorane mu vyigwa turaraba icyo tumufasha umwana afise problème familiale turaraba icyo tumufasha kugira ngo abandanye cya cigwa ciwe akutse ikivi nkuko umuvyeyi aba yaramutumye murakoze cyane murumva ko ari ibintu mumaze mu gihe none Geneviève musanzwe mwize ibijanye no gukurikirana inyifato psychologie ego cyane bize gukurikirana ibyerekeye inyifato z'abantu turafasha abo bana rero tugafasha n'abandi bakuze tureke nuko nkaho navuze domaine ya education n'ibindi turabikora turagira consultation z'abantu bafise des problèmes psychologiques ego duhereye aho nyene Geneviève kugira ngo utangure kubikora vyakujemo gute byatanguye gute kugira ngo utangure ico gikorwa cyo gukurikirana abana bari mu mashuri ku ufisi ikibazo kinakiriya watugiye kubakurikirana kugira bikunde ko babandanye ivyigwa byatanguye gute
ciga psychologie jewe dans mon entendement numva gufasha yego jewe ngira ngo c'est ma passion yego numva umengo nshaka gukora muri domaine y'abana yego hanyuma ncamvuga nti domaine y'abana ahantu noshobora kuronka hari abana benshi nasanze ari mu mashuri yego rero ncangira imana ncandonka akazi mu kigo c'abapatiri bampa iyo ntuzeye ico gisata cyo gukurikirana abana abana bigora mu ishuri abana bafite difficulté familiale muri iyo domaine urumva ko nca nkorana n'abavyeyi mvuze ku familiale ndinjira mu miryango tukavugana muvyeyi ucerekeye umwana wiwe byari bisanzwe biri muri wewe none mucugirirwe bakucuronka naho bikorera yego kweri kandi nabiryoherewe cyane yego mbega abo bana ufasha tuvugiye nko muri rusange urabona yuko hariho akarusho uti ujya mwana yarageze aha y'amaraca turagarura bica bibyara iciziki yego cyane akarusho ni kenshi rwose ni ukuri iyo dukoze neza mu mutima mwenda akadufasha gafashanya n'ababyeyi bakanyurira kujya kurera si by'umwe yego umwana akanyugurukira reka n'umubyeyi akanyugurukira tukabona ahantu hatameze neza turahakosora tukahagorora hakiri kare ugasanga wa mwana bimwe byahora bimutuma bimusamaza turabikoreye inyishu ugaca usanga umwana asubiye mu ishuri ugaca ubona n'umwana aciye agenda arakura amenyera kwirera wenyene hamwe twagororera akabona yuko hari akantu kari gahaze ariko kubera yuko tworosha inkono tuyishira kure tuyishira hafi impanuro tugakorana umuvyeyi ikibano eka n'abarezi bandi dusanzwe dukorana ku ishuri tukabikorana bica bigenda neza uca usanga umenga umwana akugiriye confiance rero maze umwana amaze kukwiyumvamwo aca umugenzi ubanza kugira umwana umugenzi agaca kugurukira na hahandi hahora hamugora kumure byamugora kubera afise ikibazo kigenda hino amaze kukugurukira uca muhatorera inyinshi mwese mbega Genevieve none ubu rero tugukeneye ntituzokuronka ko wumva uri mw'ico kigo ko wumva ukorana n'ico kigo abandi dufise abana bari mu mashure dushobora kugukenera bizoca bigenda gute nukuri muranke abazonkenera ndafise ahantu ndiko ndamenyereza yego ndafise ahantu nkorera mu minsi iza kizaba ari ikigo cagutse cane ndafise centre yitwa centre Yogi d'écoute et d'encadrement psychosocial yego twako turavuga ngo mbega ko usanzwe ufise aho usanzwe ukorera ariko je nkaba numva ivyo bintu ari ibintu bikomeye cyane gose mbega abandi tugukenera tuvyumvise ko Axia ifise abanywanyi barenga 11,000 n'amajana hejuru bazoba bariko barumviriza ivyo vyiza mukora ko kuntu mufasha imiryango mbega tugukeneye none bizogenda gute nako ndavuga ati ndafise ahantu nkorera ngirira ama consultance après les heures de service za leta umuntu ariyungunganya ndafise centre yitwa centre Yogi d'écoute et d'encadrement psychosocial ni bureau ya consultance iri ngaha mu Kigobe ahanye kuri boulevard Mwezi Gisabo muri immeuble ya Apple sinzi ko mubona hano handitse Apple en face ya Rwakayede urenganye gato ijya station hafi yaho bahagarara barindiriye amabisi yego inyuma y'ijya station hari ivuriro ry'Intandara yego niho dukorera n'abandi urumva iyo bureau ikora kuva 15h gushika 19h yego nyuma y'amasaha y'akazi naho dutangura isaha 4 yego murakoze cyane banywanyi ba Axia Vive TV abantu mutwumviriza murumva neza ko muronse adresse yaho mushobora kumusanga tuzosubira tuyishire no mu commentaire kugira ngo mushobore kumenya aho mumusanga rero jewe nk'umuvyeyi numva afise ibibazo byinshi no kwibariza none ga Madame Genevieve nk'umwana uri kuramubona urabona turarungika abana bakaja ku ishure akongera bagataha mwebwe umwana afise ikibazo mubibona gute umwana afise ikibazo umurabira muri byose ubanza ukaraba
nk'umunyeshuri uraraba ko afise ekilibre ukuntu yifata muri kumwe indamutso ya mbere ingene ameze ukaraba ukamubaza buhoro buhoro mukaganira ikintu ca mbere ubanza kumwiyegereza umaze kumwiyegereza akagwira confiance aca kubwira ati iki niki nico jewe kingora nk'ubu turashobora no kwinjira mu makayi tukaraba ingene yandika ukaraba ingene afata amanoti hariho nk'umwana afise sinovuga ngo ni derangement muri we adafise les pieds sur terre murambara nze ndavanga ifaransa nta kibazo adafise les pieds sur terre urashobora kuba n'ivyo ariko arandika yuko byo namugora kwiga aciye ubwenge ariko atatekanye muri we ubanza kumutekanya rero mu byo turaraba ivyo akora tukaraba amanota mu ishuri turayakurikirana tukaraba abagenzi biwe abo bagendana ukaraba ko abo bantu by'ukuri bora bamufasha cyangwa abamushikanayo ibyo byose urabikwisha iyo uri kuraraba umuntu rero ntumwiga rimwe umugira umugenzi kugira ngo neje icyo utabonye n'umunsi ejo ugaruka ukirabe burya ntiwovuga ngo consultation irakwiye uragenda ukabaza n'abagenzi n'abavyeyi biwe runganwe ukagira suivi kwa n'ubundi naho kazi nkora nahora nkora muri ntuzeye muri se niko ntavuze no muri se mutima mweranda nkora suivi y'abana uraro ugize suivi nta kintu nakimuyirengagize byose utegeza kubimenya ugakurikirana urudome ku rundi ugakurikirana uwo mwana kuva ku ntango gushika niho umwana acabona ko unamwitayeho nawe akagira yuko ati nanje burya hariho umuntu ariko arandaba agasubira ku murongo hambavu yaho turaraba n'abo bana bafise iyo ngeso yo kuja mu mogi muri bimwe biyarura umutwe ibyo biyarura umutwe navyo nyene turagerageza kubibakuramo murakoze cyane muti umwana muramukurikirana muravye kw'ishure mukaraba ayo manoti ingene yafata ingene aronka amanota ingene bigenda birahindagurika byose hama mukabona ati burya ujya mwana ari mu bafise ikibazo none mbega ko tuzi mu psychologie hariho abavuza imiti n'abavuza kumviriza no korienta mbega babatandukanya gute abapsychologue n'aba psychopedagogue bajya bavura batanga imiti babita gute batanga imiti n'abapsychiatre voilà none birashobora gushika mu banyeshure ugasanga hariyo umwana waramukurikiranye bizokenerwa ko ajya no kuri abo baganga agafata umuti neza cyane uraraba ikikenewe urashobora no kumworiyanta ukamurefera ku wundi ashobora kumwandikira umuti iyo bikenewe twebwe dufatira cyane cyane kuri comportement yiwe imigenzo yiwe imico yiwe ariko bikenewe yuko afata umuti tubona ari uko bisaba ko ajya ku psychiatre barefera umwana umuvyeyi akamujana kuri uwo psychiatre hanyuma aho mukora musanze mufise abana b'imiyabaga cyane cyane muba mufise abana batanguye adolescence sivyo yego cyane none ubwo biraborohera kumenya ko ari ikibazo afise canke ageze muri ya myaka ishushe ageze muri adolescence burya umwana umukurikirana kuva kivuka gushika iyo myaka tuba dusanzwe dufise n'abana turababona ukabona ibintu bikubera mu buhindukana kubera ya myaka y'ubuyabaga nawe uca umugenza buhoro naho nyene ukamenya ngene umufata kubera iyo myaka iragora abana benshi cyane iyo bagiye gufatanya n'ivyigwa hari aho usanga ashata umurongo kuri ya myaka ariko arashuha mu mubiri hari ibintu bimushusha mbega ntibirashobora gushika mwe mugashaka gukurikirana umwana yamara umuvyeyi ntabyoroshe umuvyeyi ntaguha amakuru ntaguha information zikwiye ntakureke by'ukuri ngo winjiremo ko mwatubwiye ko mwinjiramwo kugira ngo mumenye imvo n'imvano kiriya gituma hasini y'ikibazo umwana afise ego umuvyeyi rega urumva abavyeyi bari kwinshi hariho ushaka kuvuga ati kumbura agomba yinjira amenye ivyo mu nzi wanje canke iki ariko cane cane twe dukorana n'abana burya umwana umugiriye confiance arakubwira hari problème ikintu cyose n'ikiyago umuvyeyi arashaka gushaka kubihisha ariko umwana akabivuga wewe rero curaba ngena wegera umuvyeyi kugira dufashe umwana atera imbere ukunuku nuku tugire guki dufashanye umwana rero
uramuhamagara cyangwa nawe nyine akakuwizanira cyangwa abavyeyi bakamukurungikira cyangwa n'abarezi bagenzawe baravuga bati ujya mwana uramuraba neza ukuntu ko yagenjejwe suivi bica binyorohera nca ndabangana ngerageza kumutumako akaza buhoro buhoro tukaganira cyangwa wenyine hariho n'abizana si ukuvuga ko bose bama ari bo babandungikiye hariho n'umwana avuga ati jewe nukuri madamu nari nkeneye ko tuganira ndumva ko mfise ibintu bindemereye ndafise ibi n'ibi kubera yamaze kubona yuko n'abandi tuganira akambwira tukaganira gusa ndamubera umunyabanga nibyo tuganira bihera hagati ya nka bijya byo kwa muganga nyene canke bimwe twirega kwa padiri je numva ari ibintu bikomeye cyane bavyeyi muze duhaguruke turabona ingene abantu bagira ibibazo barakuze ugasanga ugiye kurondera mu psikologe warakuze yamara hariho ivyari gukosorwa ukiri muto ugasanga hari ibintu vyari gukosorwa kare tukaza kumurondera hari ivyo wishe hari imyaka watakaje mu rugo vyanse ku kazi vyanse ukibagira ko ivyo bintu wari kubikora kare rero ndumva nobwira abavyeyi bose umwe wese ahari abafise abana batandukanye kandi ntuwigire ngo wewe ngura umuvyeyi ngo urabona umwana wawe ngo ko ari sawa burya abana umwaburiki wundi akabura kiriya mugani wawe ubafise urabona ingene abana batandukanye mu nyifato ingene abana batandukanye ingene babona ibintu koma ireyaji imbere y'ikintu mujanye mu rubanza canke mufise abashitsi canke noneho mu nyifato iyo ariyo yose urabona ko hari ibintu bigenda bihindagurika none numva ari ikintu gikomeye gose aha mu Burundi wacu kitari kinamenyerewe ahubwo ngiye ko nkeza n'iryo shure abo barezi bavyiyumviriye iyo myaka ni myinshi cyane twara twumva ngo isi ya mutima mweranda ngo isohora ibihangange ntitwari tuzi aho biva ubu ndatanguye mbona aho biva muba murinjiramwo mugakurikirana umwana kumbure se ubumenyi busanzwe bwajya amanota yo mu ishure gusa ajya nayo arafise ahava arafise igituma aboneka none Genevieve wowe kuri umumama nk'abana b'abahungu biraborohera kukwikonfya ko canke n'abakobwa nyene ko dusanzwe umenga turafise ukuntu naho aba ari umukobwa ashobora gutinya uyundi ntibyoroshe ariko buhoro buhoro araza kw'ishuri burya hariho abatonte n'abapere hari aho ushobora gusanga nk'ico atashoboye kumbwira aca akibwira umupere burya ku mashuri ya leta menshi hariho umutante n'umupere nka jewe wumva naho ndi marraine tante urumva aho kenshi haza abakobwa ariko niyo ari ikibazo kigerekeye nk'ibyo byo mu ishuri bidateye isoni umwana araza akakubwira ibibazo vyiwe naho barumara umuga ibiki ivyo bintu vy'ibiyayuramutwe urabona ko bifatira ku bintu vyinshi ivyo turavyumviriza tukahanurira hamwe burya kurera si ukuntu ni ukurera no gushira ku bute mukagumizako abavyeyi ni benshi bagafashanya urumva nk'iyo encadrement tubagirira encadrement et orientation bituma umwana avuga ati jewe burya ndabona abanyitayeho wa mwana yikumira aca avuga ati burya yo hariho umuntu ashobora kunyumviriza akumviriza ibibazo mfise ibyo dushoboye turabikora ibisaba naho yuko tubirefera kuba bijejwe uri umuyobozi urinde ku ishuri turamarungikira aricyo yowufasha nawe agafasha umwana avuga nti kurera si ukumwe umwana ni uwa bose umwana si uwumwe nakubwiye ko muri iyo centre dukorana n'umupsikologe nawe nyene araturafashanya jewe ngiye muri domaine pédagogique nawe acanja muri domaine social psychologique tukaraba na santé mentale y'umwana burya umuntu afise ikibazo ntura na hamwe womenera urabona ko agifise koko twere utwituye turagereza tukamutunganiriza none Genevieve twavuze yuko muri se ya mutima mweranda mufasha abana bari mu miyabaga none mwebwe ku bwanyu mubona umwana mwotangura gufasha n'umwana angana gute umwana w'ubuyabaga nuko hari aho kuri lisa mutima mweranda abana b'abayabaga ariko n'abana bakiri barahari turafise abana bo mu windwi
bataramenya kwiga yego nk'uyo uramugirira intuzeye ikiranga iminsi cyo kwiga ukamwereka n'ingene metodoloji yo kwiga kubera nk'abana bo mu w'indwi mu w'umunani baba batarafata intumbero yo kwiga nk'ibyo muri segonderi abagifina abakireka akantu k'agafinyi ko gukina ko muri primaire twebwe rero kubera turi muri domaine pédagogique dufasha kuva ku ntango gushika nababwiye ko dushobora gushika tukinjira mu ikaye tukaraba none umwana yomenya gute guhera atazi no gufata amanota nivyo muhera kubo mu windwi duhera kubo mu windwi kubera turi ngaho ariko uwo rero wese muri centre mwakira kwakira abana bose kwakira abana bose kuva kuri muto gushaka umuyabaga turamufasha yego guhera kuri uwo mwana w'imyaka nk'itanu ujya atanguye kuvuga ukamushira hasi ukamwereka yuko ategeza kugira umurongo ugororose umujana ku vyigwa urumva uriko uramufasha ntumufasha gusa mu byo mu nyambaro mu mvugo umufasha no mu bikorwa akora cyane cyane byo kwishuri hariho nk'abavyeyi benshi bafise ikibazo cy'uko bagira encadrement abana kubera ubuzi bakora yego hariho abantu bafise ubuzi buva kuva mu gitondo gushika ku mugoroba wewe rero twebwe yatwituye turamenya ngena uwo mwana tumugira encadrement pédagogique kugira ngo bya vyigwa yiga kw'ishuri turabe ngena twimufashamwo kugira ngo abandanirize ko abikurikirane neza umwanya nyina we atahari nk'iyo umwanya wa après-midi kenshi usanga umuvyeyi canke agenda mu mahanga ugaca usanga ntaronka akanya gakwiye ko gukurikirana abana twebwe rero aje iwacu muri consultance yacu tuca turondera umuntu amudufashiriza tukamufasha umwana uwo mwanya umuvyeyi atahari mwebwe mukahaba twe tukahaba ikintu ciza cane si ukuvuga ntidukora twenyene dukorana n'abandi ikintu ciza cane ikintu gikomeye umuvyeyi kugira ngo atekane iyo ari mu bikorwa vyiwe amenye yuko umwana ishuri riko rirabandanya neza umwana atari mw'ibarabara no mu buzima bwa misi yose kuko urabona ca dufatira nko kuri aba dusigira abana ntubuzi nawe iyo yakuriye ntubuzi ivyo yakuriyemwo kumbure biramugora nawe naha hariyo uba afise uwizi washiye mu ishuri mugasanga hariyo ahantu atageza bingana n'umuvyeyi canke no mu bavyeyi natwe capacité sizimwe none nk'umuvyeyi nawe asanzwe yifitiye ibimuruhishije sivyo nyene none wowe wumva yofasha abandi nabo atifashije ni ukubanza ko n'abanyana bakabanza agatekana nk'iyo biro yacu hamwo abadamu bashobora kuza basi ibibazo vyo mu rugo n'uyo psychologue aca bafasha kugira ngo nabo batekane basubire bubake ubumwe dufise amavure menshi muri iyo biro hamwe umuntu yoza wenyine azokwishihitiramwo ico akeneye kavuga ati jewe nshaka mumfasha kuko n'uwo mwana mugani wawe umuganira ashobora kukubwira ugasanga ikibazo kiri ku bavyeyi biwe yego cane cane iyo muri kumagana hariho ushobora gusanga ibibazo bihagaze ku bavyeyi bituma umwana mw'ishuri adakurikira ivyo vyose rero turabiraba yego ivyo bintu n'ibintu novuga ni binini ni binini cyane biragutse cyane ku buryo bw'uko rimwe na rimwe nkunda kubwira abantu uti kutamenya no guhomba kutamenya aho wirukira no guhomba ukabona umwana amanota ariko aragabanuka ukabona umwana usigaye uvuga ukamenga ntariko aravyumva cyangwa ukabona umwana yamara ashavuye kuko birashika akenshi abavyeyi ugahana nk'umwana akacamara imisi yaretse no kukuvugisha urumva ukabura aho ubihera nyene kubera twakuze inkoni uca utora inkoni ugatikura uca umukubita kugira ngo urabe yuko twebwe rero ivy'inkoni sivyo dushira imbere ikiganiro ikiyago kugira ngo umwana akwizere akubwire ivyiwe umubere nk'umuvyeyi bijya atashe kubwira ujenye nawe kubera muhana gose ijya nkoni nyina turagerageza tukayishira hasi gatoya ntituvuga ngo ntibakubita umwana yamye akubitwa ariko hariho umuntu akubita nk'inzoka ivyo sivyo inkoni n'ubundi bavuga ngo shikira igufa n'ishikira imbese urumva rero vyose turabikora ni ukugira encadrement familial ka kantu yabura kumbure hajya muhira ka kantu yabona katamwugurukiye adashobora kuronka akabwira wowe ugize imana akakubwira ico ugakorera ko kugira ngo umushire ku murongo abandanye vya vyigwa vyiwe
kubera umwana ni kazoza umwana ibintu bitangura hakiri kare n'ubundi indero iva hasi umwana kuza afise umutima mubi nabo nyene nagera kurera abandi azobashiramwo wa mutima mubi mushiremo rero akayabagu k'ivyigwa mushiremo akanyamuneza ashobore gutwenga umwana afyikire mu maso umwana afise ingorane no mw'ishuri ntashobora kumenya je nibuka akantu nabonye ejo ngo hari abantu bafise ibikomere batewe n'abavyeyi babo umwana akava mu babanyi bagira bafungure bamwirukanye kandi yarashonje agashika arira muhira ti erega baranyirukanye kandi bari bahishije umuvyeyi aho kumwakira ngo amufashe agwa akamukubita ngo wagira yiki kandi iyo nkona mukubise si kubera yagiyeyo yamara n'iryashavu nawe afise ko nawe yabibuze ntari buje gutuka ba bantu ko bo bavyironkeye ugaca usanga rero hari abana mugani wawe bariko barakomereka kubw'abavyeyi babo n'abavyeyi batazi ivyo bagira nubwo wasanga umuvyeyi yarakomerekeje umwana atabizi ico rero ni ikintu gikomeye cyane kandi cyo kwitwararika gose we wabivuze ati tuva kubuzi tukaja kurondera ibindi bidutunga akenshi ugasanga uwo mwanya wo kwegera umwana ni muto hama ikindi naco abana buno munsi urabona umwanya munini ni televiziyo uwundi mwanya ni telefone ukaca usanga n'uwo mwana yifitiye iyindi image y'indero ugasanga yaramaze kuyiha uwundi murongo w'indero we umenga arafise ibindi bintu biriko biramurera atari vya bindi twaterezwa gukorerako jewe numva sinzi numva ni byinshi nakubwiye ko numva ari birebire cyane nciye numva n'ama emotion cyane ndavuga gute nciye numva n'ama emotion nkabona ingene twacerewe nkabona ingene hariho ibintu abana bagize tutigeze dutahura igituma bariko barabigira wowe ukajamo n'inkoni cyangwa ukababara nk'umuvyeyi yamara wari kugarurira hafi ahubwo n'abantu bo mu mashure mugani wawe ivyo vy'abamarene n'abapere nibaza ko vyaje kubera ico kuko ariko jaho nize twari dufise n'ivyo abatantine naho ntitwabegera cyane ahubwo nciye mbona ko nkeka kw'ishure batadusigurira vy'ukuri icyo uwo muntu ajejwe kugira ngo umwana wese amwegera mwitura ahandi ugiye kumwitura wacu umenga ugiye kubivuga wacu umenga ugiye gusanzaza ivyawe yamara urumva ko nico uvuze ko umwana bakeneye ahantu yugurukira none rero nibaza yuko mu guheraheza wosubira ukaduha impanuro nk'abavyeyi barereye hirya no hino kugira ngo twumve vy'ukuri ikizotuma tubarondera rwose kandi n'iciza kirimwo muri ivyo bintu ubimazemo imyaka 20 utubwire nimba ufise abamaze kuza kugushingira intahe nimba ufise abamaze kuza kugushimira koko bakubwira ati buriya warakoze yego turaganira rwose tujewe n'ukuri nshima ko igikorwa canje kiriko kigenda neza iyo mpuye n'umwana akangwa mu nda yego akangwa mu nda yarakuze ari umusore urumva ko iyo myaka muhoze atari mike akangwa mu nda akandamutsa ngo cyangwa umumama umuvyeyi ukaza wumva ngo wowe namfashirije umwana kuri sentesi nkabura aho ndamuzi uwo muvyeyi oya nukuri kw'Imana ngo nawe ngo ntubara uja gusanga ugiye gusaba nk'ikintu ahantu ugasanga wa muntu wigisha cyangwa umuvyeyi wafashirije umwana ukazibura ngo wowe ngo ndakwibuka kuri sentesi ivyo rero birampa inguvu yego birampa inguvu nyinshi bigatuma bwa bundi hariho ababona ico namazi hariho ababona akamaro k'iyo biro iyo biro dekute ni biro ikomeye cyane nukuri umwana umugire confiance umushizemwo ukamwiyegereza nawe arakwiyegereza akakwegera nukuri je ndabona intahe z'abavyeyi bavuga ati umwana wanje ari gutya kubera wamfashije umwana wanje yarakubagana umwana wanje yanywa agatabi umwana wanje yagira iki nkabishima gutyo vuga madame Genevieve je nkimve umuntu namubonye ntahabura ariko agiye aranyibwira ko yahize cyangwa hirya no hino mu bisanzwe sinabikora gusanga hariho n'andi mashuri naho ndabifashamo nkabigira consultance nk'iyo kwa gatandatu ngasimba nkaraba iyo bantumye ko ama consultance familiale nayo ndayagira prive nyene ibyo byose ndabigira ariko byose nuko gusa ikintu ca mbere nuko
baza baraduhanahana abavyeyi nivyo ico kiranyereka yuko hari nk'umuvyeyi aba yarashimye amaserivisi twaba ico twarakoranye nakoze ego Ego, akaja avuga ati uragenda nkazabona abantu telefone yanje naka ariko arakurondera yego uku nuku nuku uramufashirije umwana ukaca usanga n'ubundi araje gutyo 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 yego uraniyumviriye nti ni ukugura biro yego kagira nugira adresse niho benshi twonabonana Yego. umuntu akaza afise umwanya ukwiye tukaganira Yego. akambwira ikibazo c'umwana wiwe nanje nkaraba ico namufasha yego nukuri ndashima gose kubera jewe ni ubuntu bw'Imana nukuri kubona vyaranjemwo sinovuga ngo nuko ntanga indero kurusha abandi oya ariko jewe birandyoheye ndiko ndabikora kubera nababwiye yuko mu bindyohera harimwo ikiga psychologie kwegera abana nkabafasha yego rero n'ubu ndabikoramo kandi ndabiryoherewe yego Nukuri n'abandi mu- bavyeyi baba bafise intuze Yego. nakanze adresse ntihajya impande ya Rwakarede munsi ya Rwakarede hepfo ya Rwakarede en face Boulevard Mwezi Gisabo muri iyi meuble yitwa Apple hariho pancarte canditse ko Apple ivuriro ry'intandara yego muca muhabona mugeze kuri ya station inyuma ya sitasiyo inyuma ya station yego cyangwa na telefone zanjye ndashobora kuzitanga bikenewe yego nazo nyene wozitanga zoca tuzishira muri commentaire ga yego ndi kuri 79 yego 900 amajana 79 amajana 931 amajana 664 nawe uvuga mu gifaransa nara 79 931 yego 664 canke 61 689 721 bakunzi ba Action Vibe TV mwavyumvise mwumvise aho mumusanga Ndaboneka nyuma ya saa sita Yego. gushika saa imwe y'ijoro yego de 15h à 19h no mu samedi naho muri weekend dukora kuva saa yine yego Eh, murakoze cyane gose wagumye tubwira ngo nawe uri umurezi mbega Genevieve nawe arafise abana kubera nico kiradufasha emwe ndi umurezi nyene ndi umuvyeyi ndafise abana batanu yego yego nabo nyene bariko bariga mu mashuri yego Yego. ico ni ciza cyane kumbura umuntu hari igihe bahora nyene bavuga ati mbega padiri yigisha ivyinga atari ubwo afise yamara wewe wigisha ibintu nawe ubona Yego cane. abo bana nawe urabafise ndabafise kuko urababona ivyabo ukababona ingene bimeze yego ndashima mu ishuri bariko baratera imbere n'ukuri jewe kugeza ubu ndashima Imana yego yego Genevieve ndagushimiye cyane jewe nari naje twaravuganye mugabo vy'ukuri mvuyeho nanje nize ibintu byinshi cyane umenye ko ndagushimiye vuba uzobona ndabashumika bose ndakuzanira nimba uzogira gute mugabo ndumva ko na jewe nkeneye ko baza ukabaganiriza kumbure twega abavyeyi nyene hari aho tudashika na cane cyane ko tutavyize mu ishuri hari ibyo usanga bitatworohera ego turakengurutse rwose turagusaba rero uzoduha kandi kanya uwundi munsi kumbure no munsi ukavuga ati hariyo ibintu ntashitseko ego nimwasubira kudutumako n'ukuri tuzoza ndakengurutse cyane kandi nanjye ndahari tuzogaruka tubandanye dufashanya mbese mu makomantere turarindiriye n'abantu bafise intahe bazogushingira intahe nabo nyene bashaka baze kuri Action Vibe TV bagushingira intahe vyaguke dufashanye kuko uko tubivuga ngo iteka ryanje iteka ryawe iteka ryacu uwo mwana niyagira iteka azoriha abavyeyi niyagira iteka azoritera igihugu azogira iteka nawe agitere urumva twese tuharonkere urukiza niko novuga twese tuharonkere inyungu yego murakoze rero bakunzi ba Action Vibe TV twari kumwe na Nibi Genevieve mu psychopedagogue ego n'inyuma ya kamera Imanero Josiane umukuza kivi wa Action Vibe TV turabifurije umunsi mwiza muvuge neza aho mubaho muherereye Imana ibahezagire.